onagenda baramutse abantu b'iwacu abana y'Uburundi ndabaramutsa cyane erega sinobivuga nobimara ko hari guca ku mayange none nejo nzoza Wasezereka mwizama tutoba dusubira ngahiyego ahi mama wararaye nanjye nararaye ma imigambi nk'iyima uyitamba rikarengama uyivuga rikarengama none ko bikundima abakeze babyeyima sirisaku sirirunguma urutambe gatoya ma tubavuge rirengema ubu ndabakeze ngoma gira ibibondo gira umugwizama mugira inkandi ibibondoma mugira impundu n'impuzuma mugira amahoro n'amahondama ubu nagasaga ngahiyego hari mama wararaye nanjye nararaye ma ubu nenda bakegema abo ngaha kamwizama nayo masi ndayumvema ubu ndakezengema tugatamera irengema none nagasaga hayego hay mama wararaye nanjye nararaye ma abahungu biwatuma turatambara irengema turatambara irengema tuvuga ikirundi ma tuvugenga imigambi ma ababyeyi biwatuma agasaga kabezama tuzoba dusubira yego hayibama wararaye nanjye nararaye ma ayo masi ndayumvima turabyina rirengema agasaga ababyeyi ma tuzoba dusubira yego hayimama wararaye nanjye nararaye ma n'umubyeyi yabyaye barya abantu nk'abarya ahiyego erega namwe mwitabirize muvuga nti ahiyego akabyara barya abantu bafise imigambi irasa nk'iyo mwumvise reka tubakomere amashyi kandi barayakwiye ukuri ni beza cyane yo mpundu bayiyambere bayiyambere mu muryango bayiyambere yo mpundu bayiyambere turi mpundu bayiyambere bayiyambere n'ahandi bayiyambere bayiyambere n'abakeke bayiyambere umubyeyi yabyaye ujya mubyeyi mubona angana nka kurya muriko muramuraba guma yitwengera umenga mwiriwe meze neza cyane gose ego uno munsi muri lancement officiel tutaki uno munsi kugenekerezo ya 2026 uzukoze ku 8 umwaka wa 2020 navuga ko twaramutse tukubona muri lancement officiel y'ibikorwa nyezina vya APAV twabona ko watereye cyane gose mu bikorwa kurakora cyane mu kwivuga navuga ko kugera kwivuga amazina n'ibicuwa kwivuga amazina n'ibicuwa nabonye ko bikoze neza cyane gose cyambere kwanza navuga felicitation cyane murakoze cyane gose maze ikaba kingana gute uvuga ibicu fashion cyo kuvuga amazina no nigihe maze cyoba navuga ko cyampereye ko nuze aho nahereye akaranga hari muri 2000 niho yatangura akaranga muri 2000 no kuvuga umunsi umaze imyaka 18 cyane gose umukambwe ego kuri ko twumviriza bakiye kumenya tuko turavugana n'indanga karanga yitwa gute Nkurunziza Richard Nkurunziza Richard ariho nashobora kumviriza ngandi tuvuga yuko tuko turabwira ko wakoze ikoka vyiza cyane gose wakoze ibintu vyiza cyane gose no munsi muri lancement officiel y'ibikoka izina vya APAV ariko bakene kuri Richard wafise ububango kigiye wafise iyo talent yo kuvuga ibicuba bakene kumviriza uri kurivuga basi nawe gato bavuga ati kumbure agent je bona turamukeneye azuze kutujyoheshereza urubanza wisanze mu itara yiwanje cyane gose navuga ngo hagati y'ibicuba n'amazina cyane no kuvyina tara yiwanje cyane kuvyina niyo kuvyina cyane gose ahandi ho ibicuba n'amazina nindi dona gende gishwa n'abandi bantu
ego kuri wowe talent canke don ushaka bitandukanya gute? ego ataha na do ndabitandukanya cyane gose kuko tara ni ingabire navuga no ni ingabire office sawavukanye ubwa hamado ni ikintu wisangamo kitakurimo ugasanga ukukigishwa n'abandi bantu. Ego kora twumviriza barakenera kumenya barakeneye ko wacishije gato baskuri ico kintu uvuga ko wakwiye kubandi binda kananga fata no munsi ndashaka kwivuga ibicuba gato kugira bakumvirize hariya. Ego ndashaka gucisha aho gato. Ego onagenda baramutse abantu biwacu abana y'Uburundi ndabaramutsa cyane erega sinobivuga no imara kwa ruguca ku mayange none nejo nzoza nkaho ndagejeje nkaho. Ego cyane gose niko tuba kuri mugeme ko namandira kurikana ibiganiro byacu ya Budget Today TV turi kumwe na Richard navuga ko yakoze ibikorwa byiza no muri lancement officiel ya ibikorwa nyize na vya APAV no musi Richard birashise nk'umuntu kanaka arabakeneye arafati no sindakeneye ko Richard namamagara tujye anjoyeshe ubanza yo kura he mba muri ntozeye Musaga zone Moha abamba muri Musaga zone Muha kombure ariko aratwumviriza bavuga ati turakunda umuntu abantu bazi kuryosha urubanza nka Richard bitatu bati kombure Musaga nini canke Muha nini turakeneye agateranye kandi mu telefone kugira dushobore kuvugana nawe ashaka kutuza kuturyohesha urubanza ugatanga cyane gose. Ego ndatanga kuri nozeri mitere 61 97 99 ndasubiramo kandi 61 97 99 cyangwa kuri rewo 70 070 119. Ego akajumbo canke kanyuma wobwira wotanga canke nk'icifuzo canke peut-être nk'intererano woterera nuko ndazi ko wari mu nama wumviriza byinshi bagiye baravuga ku association ya PAV hariyo ikintu woterera canke icifuzo canke ikintu wumva yuko wogenda uvuze kiciye kuri televiziyo yacu. Ego cyane gose ndashaka giterera ko nk'iyi association ko yaje nasanze n'abavyeyi ntunafata nk'abavyeyi bagize icyumviro cyiza cyane gose nkaterera ku bandi bavyeyi ko bo kwifatanya nabo bakaje hamwe kugira ngo tugwanira agateka kazi na mwana cyangwa kaba badashoboye kwifasha n'imfuvye n'abapfakazi kuko abana ni Burundi bwejo no saba ko umuntu wese abishoboye yoja muri ntuze association bakifatanya hamwe. Ego intererano waje nk'iyo ubishoboye yoza ababishobose bumva yuko bitwa bananikora les vulnérables barashaka kuza kwitaba APAV hanyuma bagashobora gufashwa nkuko babishatse nkuko babisabye. Reka mvuga ati urakoze cyane. Namwe murakoze cyane gose ugira umunsi mwiza. Namugira uwundi munsi mwiza. Murakoze muri kumwe na Teacher Prince MVP Prince of East Africa kuri Budget Today TV mutibagirana cyane kubandanya mukanda kuri like mukanda kuri subscribe mumande mirongo ibiganiro vyiza byo kuri Budget Today TV. Nibwo ko bien kamaze kumwe na Simon Pro. Thank you so much. Ciao.